basi wamubabariye. Kwana wababarira hoho nta kibazo kuko ari wowe wabimbwiye. Naho ubundi je kugaruka n'ibyo by'ibishoboka. Umva umubabariye kubera ndabikubwiye. Uwo mutima wiwe jesha kumubabarire bivuye ku mutima. Ku mutima wo biragoye. Iyo. Urabizi. So mu bisanzwe ntumubabariye. Nasije. Oya. Cyane umaje kumukiragoye kwibagira dream. Basi ndagusavye ugende uvyiyumvira kuri mubabarire. Niyo tumubabarire no munsi yasuzomubabarire. Ivyaza nyene nzomubabarira nyene. Bizanza. Ndagusavye mubabarire sivyo? Mubabarire. Bakoze. Désolé mon bébé. Ariko ni nkuko usanga mfashije n'uwundi arengana bidasigura yuko canza ndakubwira ati ngo nafashije naka kuko na Bibiliya ivuga ati icyo kuboko kukuryo gukoze canke gutanze uko kubamfu ni kumenya ni gukwiye kubimenya rero gutanga rasiyo kandi sindayihaye basi ngo kutati ngo no wundi mukobwa nyene gusa arengana ni mushikanje kuko ndazi yaba rundi arengana wari gufuka avuga ati uyu muhangande humura ndo wawe sheri gusa nyene guhora ukora ibintu utambwiye iyo ndavyumvise birambabaza gusa nyene wazi ko ndagukunda ndetse none umva amahoro nakubabariye nagutahura barezi ego hama shukuru ni jewe ni shukuru ubonye Ivete canke Igete bajya bose nibashikanje ntawe uzoba ari ubugari wambikiye baje bavuga ko no batariho ndi bagashika bahebage hama ibikurikira bizimana kandi rero nova ndushe nashikiye ngaha kubera ko nabona yuko mbenga uri umuntu washavuye uri umuntu utanezerewe nimba ari uko utari bwambone bose ko nabahamagaye bitandukanye nuko nabahamagaye nibaza ko atari bisanzwe urabyumva nawe n'akantu ugomba unkenera kandi akantu gatoya cyane kantu k'agakobwa karaho gashaka gukina n'umuhungu wanje bose gako kantu k'agakobwa gato cyane kandi nawe urazije ko ntavyina kuko n'akantu gato gako bose urazidiri twebwe dukora n'ibyo twakoranye ni byinshi ndumva abona akazi yagiye kunyurahera rwose kandi bagakora neza aziko neza ndagutenguha harimo sinumva haba ikintu gihari ambwira igisabwa cyose bishoboka kugira ngo bigende nk'uko wifuza asigaye ndakorera akazi icyo ndagukundira si ikindi mvuga rimwe ukumva gatanu urazi nshaka ukoresha uburyo bwari bwo bwose umutoteza gushika havuye inyuma y'umuhungu wanje hama bisigaye urabizi ko atangorane zirimo ndakwizeye cyane kuvuga ikintu si ikindi ifoto yiwe amucuma location yaho namusanga akindi umviriza muhungu iki foto ntugire ikibazo muri uyu mwanya ntayo mfise ariko ndazi muri fone y'umuhungu wanje izo birimo ndaza kuyirondera ndayikurungikira hama ikijanye na location aho zoba bari hose ndaharondera mape yose tegezwa kuyimenya uno munsi nyene utangura akazi kanje neza. Yes.
sawa nagira ndakubaza uraje ujya mukobwa ahantu haba umukobwa kaya gakobwa kahora kazanga ngo kaje kurondera akima aba kuri Kenzo. Kuri Kenzo gakenze ni nini? Aba kuri Kenzo munsi hepfo y'ibitaro. Kuri Kenzo hepfo y'ibitaro. Izero ya mbere, izero ya kangahe? Ko ega hagiye hari amazero menshi nibwo utabiziza. Izero ya gatatu. Eko hakimu yambariye. Kwizera igira gatatu. Hoba hari mu buryo canke mu bubavu. None nta kazi afise, nta kazi akora. Ni mu buryo. Hama arakora arafise akazi. Arafise akazi. Akorera hehe? Akora ku biro vya Blessing Top TV. Ku biro vya Blessing Talk TV. Yes. None mama, kuri ko abaza byinshi habaye iki? Oya nta na kimwe. Ni sawa? Najana ni sawa. Ya, sibikata. Nta kibazo? Ubu nturi gofre wawe. Okay. Sanze ntihenze. Nashaka kubaza. Mbese ari umukobwa ku mukobwa bari gofre nyene cyangwa birancanga sinzi. Ni muramukazi wanje. Okay. Shakarenda gusaba iki? Igiki? Na ifite no muramuko. Ivete ku murongo biragoye kuko arafise akazi akora muri ville. Nanje ari jewe ndi dema yiwe bujya kumubona kweri ni gake. Nakora buri gihe cyangwa arafise imiseko. Kuri jewe nibaza ko akora buri gihe kuko navyo turayaga ko ngo abimbwire. Muyaga kandi uri nane wiwe. Abari bize n'akazi. Niyo muri iki gisagara ntubazi kwaba ko bigoye. Kandi nanje mba ndi bize n'utundi twanje. Okay, birumvikana. Basinda gusaba. Kondo situmenya twiye. Nimero yiwe. Numvise umubwira izina nazi ko umuzi nyene. Ya ndamuzi ariko sirabasha kuronka umwanya kugira ngo cyare hamwe tuyage cyangwa ngo amasaha y'umwe. Namwe ndaguciyeko kubera ko we uri family uri demayi wawe kugira ngo uzire. Nimero yiwe rero. Ntukwiguha byongora sindanakuzi. Urumva gutanga nimero y'umuntu ukayiha umuntu utazi n'icyamuronderera deja ni ibintu biba bigoye cyane sinumva yuko byokunda. Deja nawe maze kumva ko ndamuzi cyumva ko nyene ari bisanzwe yatari nta kibazo nanjye iby'akazi ndamushakira kugira ngo nikiye iby'akazi kandi kandi afise akazi muri ville cyane njyanka murindi ashobora kuba afise akazi ukaba ugasanga ko ndamushakira agasumba ariko akakanya kuri ibyo rero
urambabariye ntibikunze ko nshobora kuguha nimero kuko ni ibintu bitanatahuritse kuri icyo kibazo no kuri ndagusaba imbabare kandi nariko ndihuta kuko hari umuntu ngiye kuraba nibaza ko tuzosubira kandi sawa Je nashaka tuvugana ukuri sivyo umuvyeyi n'umwana kubera hariho ukuntu nakubonye ryari bitandukanye n'uko ndakuzi sinzi icyo byavuye ko sinzi impamvu n'imwe kuko jewe mama wanje nari nzi soja vrem so impamvu naguhamagaye ngaha nshaka tuyage nka mama n'umwana mbwira impamvu icyo basi impamvu yabiguteye kugira umbwirire umukunzi wanje gutya Mubiriza Kima ndakubarira kandi sinshaka kumvugisha amajambo menshi kuntera amastress mu mutwe ico no kubwira cyo umenye rigashano ryo mukobwa ntaryo nkeneye ndabigusubiriyemo rigashano ryo mukobwa ntaryo nkeneye ngaha muri runo rugo mama kubera iki kandi zije sindiko ndiyumvisha ukuntu mama we wanje nzi mama we wanje yamvyaye akanyusa kankuza kandera gushika kwisa n'umwana sinumva impamvu je wumfatira umukunzi wanje no kujya ati kubera iki mama nireye ko sana bana ati kubera iki karanshisha kangana n'umukubuzo ngira na za spaghetti turya gasa nabi nta nyuma n'imbere gafise sinzi uko nokavuga gaturumbura amaso nk'ibirumbu ni naho mpamvu ntagakeneye no mu marasi wanje stop mama uriko urarengera friend uriko urarengera kandi uriko urarengera cyane uriko urarengera cyane kandi cyane kubose mama ireve uri mama wambyaye warambyaye uranyosa urankuja sawa ufise uburenganzira bwo gufatira ingingo ushatse zose sivyo mama eske none nta kintu na kimwe no kwigera nkora jewe nyene numva umutima wanje ushaka umutima wanje ndongoye gukora mama none uwo mukazana nzozana tuzobana gute umukazana ushaka ko nzana wo bumitiyemwo woyo bari umukazana nyabaje je nzomukuronderera umukazana zikurondera umukazana yiza kaminuza umukazana afise amahera nuryarize kandi afise akazi mama iki gihe turimo gitandukanye n'igihe ciwanyu mukiri bato igihe turimo si cya gihe cyo gushakira umuntu ngo umushakire uwo babana umuzana umuterurire mu nzu heva igihe turimo ni igihe cyo gukundana hama umutima wawe ukurongoye gutwara akaba ari gutwara we ndumva ko ukiri muri ya periode ya kera ya basogokuru na bazogokuru zari inyuma uwasanga umugore wawe ari bagushikaniye umugore mu nzu ngaho bakakubwira ngo niwe mugore muzobana mama nukuri uri mama we wanje yamvyaye ndakuba kandi urabizi ndagukunda ndagufise uri umumama umwe please mama mvira mu rukundo rwawe ndeka nkundane n'uwo nshatse igihe nshatse nimba umutima uzondongora yuko ujya ndamuheba nzomuheba mugabo mwaka kanya mama
mama ndagusabye ndakwinginze n'ubu ndagusubiriyemo ndakwinginze mbabarira umpa amahoro je n'umukunzi wawe. Mburiza mwana icyo utazi urabanza ariko ga mwana wanje ushaka ndakureka ugwe mu cyobo ndakubona koko ugwa mu cyobo ndakibona nta rukundo rwawe ninjiyemo nuko ujya mu kazana ntawe nkeneye kandi ushaka kugwa mu cyobo ndakibona koko no mu marasi wanje urya ntarimwo umbiriza ikindi nacyo ukarenga kubyo ndiko ndakubwira ukamuzana ikizokubako ntuzuvuge ngo gende nyoko. Mama nukuri uri mama yambyaye iyi saha n'uwo mwanya nta kintu na kimwe wokora, nta n'ikintu na kimwe wombwira, nta n'ikintu na kimwe kibaho wokora kugira ngo urya mukobwa ndamuhebe. Sevre nta na kimwe wokora, nta na kimwe wombwira ngo urya mukobwa ndamuhebe. Ubyanka ubyemera ugira gute tegerezwa kuba umukazana wawe byanka byakunda kuko je nta wundi mukobwa, hari undi mukobwa wari bwambona, nta wundi mukobwa rero nshaka mu buzima bwanje atari urya. numva no gukubita ntiwibone ngo urakuze ngana uko ubu numva no kwatsa nkaguhane akwiye udashaje kunyumvira je ndakubariye uri hendo muzana udobwa ngo ugiye gukwa sinzogukurikira, udobwa ngo ngiye kurya muko ngiye gutanga inkwano ngiye kugira iki sinzogukurikira. Ikintu cyose menye je ntuzungisha inama kandi ntuzumwe kandi ntuzunanitege ko je nawe turi kumwe. Ibyo niko ndakubwira urya mukobwa ntawe nkeneye, ntawe nshaka. Nta mukobwa yanyunyutse yagwaye inzoka jewe nkeneye muri uru rugo kudashaka kunyumva. We wibonye umenye igitugu kirakura ntigisumba inzosi. Ibyo ndiko ndakubwira uzobibona kandi baraciye umugani ngo kinywa cha mzee kinanuka harakini hakisemi bongo. Ntawe nshaka. Niwe nawe nibiki ngamuremwe mukugora nakuse ngamuremwe mukugora nakuse nkawuvyuri iki erekere shano kubera atari wewe nshimye kamena ko ugira byose sinzomuheba niyo wojahe zishobora kumuheba Bebe jamushirawe owo ukunda Janvier kwanera umuntu nkuko utamukunda wanubona ko urugamba ndiko ndakunda wowe navyo uri kurabona. Okay tekana gatoya ndakubarira gusa ngoma ndakubira ibanga jamushirawe umubiri ndamubiri ndamubiri mubiri mama nimba utamuzi nawe uzanye indi sezo nshasha tuvuga muhora mudusha nguwo mama arahindutse nguwo nawe uzanye ibyo kuburira muhora nudusha gusa abantu bo mwinonje rero cyo ushakiyemo urya mukobwa hari ikintu mama ariko aramupangira atari ciza